Yohana ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana ibice 8 kuva ku murongo wa mbere turashikana kuri 11. Gospel according to John chapter 8 from verse 1 to verses 11. Haravuga ngo umugore yafashwe asambana. The title says the woman caught in adultery. Yesu aja ku musozi wa Elayono. But Jesus went to the Mount of Olives. Mugaturuturu asubira mu rusengero. Early in the morning he came again to the temple. Abantu bose baza ahari. All the people came to him. Aricara arabigisha. And he sat down and taught them. Abanyabwenge b'ivyanditswe bo n'abafarisayo, the scribes and the Pharisees, bamuzanira umugore afashwe asambana. Brought a woman who had been caught in adultery. Bamushira hagati. And placing her in the midst of them, baramubwira bati mwigisha. They said to him, Teacher. Uyu mugore bamuturumbukiyeko ariko arasamba. This woman has been caught in the act of adultery. Kandi Mose mu vyagezwe yatugeze kwicisha amabuye bene abo. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. None weho uvuga iki? So what do you say? Ariko ivyo babivuga ari kumugeza ngo bamukureko urwitwazo rwo kumurega. These they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoke hasi. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. Maze bakobeje kumubaza arunamuka arababwira utagira icaha muri mwebwe nabariwe abanza kumutera ibuye. And as they continued to ask him, he stood up and said to them, Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. Asubira kunama yandika hasi. And once more he bent down and wrote on the ground. N'abavyumvise basohoka isorosoro. But when they heard it, they went away one by one. Uhereye kukuze ugashitsa ku muto. Beginning with the older ones. Yesu asigara wenyene, bona wa mugore yarahagaze hagati. And Jesus was left alone with the woman standing before him. Yesu yunamutse aramubaza ati, yewe mugore, bamwe bakureze bari hehe? Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? Nta numwe aguciriye urubanza. Nawe ati nta numwe mugenzi. She said, No one, Lord. Yesu aramubwira ati, nanje singucira urubanza. And Jesus said, Neither do I condemn you. Niwigire guhera ubu ntuzusubire gukora icyaha. Imana idufashe. Go, and from now on sin no more. Iryo ni ijambo ry'Imana. This is the word of God. Kugira ngo tubitahure neza, for us to have a very good grasp of this, reka dutangure twumve aho vyavuye kugira ngo uyu mugore bamuzane hano. Let us see what happened for this woman to be brought to Jesus. Abafarisayo, the Pharisees, b'abanyabwenge b'ivyanditswe, and the scribes, baranka Yesu. They hated Jesus. Banka Yesu rero, so when they hated Jesus, bamwanka kubera ko yabasumvya kumenyekana. They hated him because he was more famous than them. Turabibona mu gice c'indwi. We see this in the chapter 7. Aho batumye abarinzi gufata Yesu ngo bamuzane. When they sent the guards to go and take Jesus. Bashitseho,
When they got there, basanga Yesu ariko avuga amajambo meza. they found Jesus teaching very good words, Baca basubira inyuma. and they went back. Baravuga bati uyu muntu kweri dusanze avuga neza nta numwe amusumbya kuvuga. And they reported that Jesus was giving a very good teaching and nobody speaks better words than him. Bati namwe mwafashwe. And then they asked them, have you Namwe been caught up? mwifatarije nawe. Have you been together with Jesus? Nikodemu nawe arahaguruka. And Nicodemus stood Iyi up. nkuru ya Nikodemu murayizi ko yagiye kwa Yesu mwijoro abundabunda aja kumubaza ivyiwe. And you all know the story of Nicodemus, that he went to Jesus during the night and then he went to ask about his life. Hanyuma uwo munsi yavuyeho bamukura ugutwi. And that night, Nicodemus aca asubira inyuma. Rero uyu munsi Nikodemu yari muri iryo koraniro. And then that day, Nicodemus was part of this team. Arahaguruka aravuga ati none mu mategeko hari aho bafata umuntu ataco bamwagiritse. And then Nicodemus asked, legally, can there be someone that can be caught without any accusation? Baca baramuraba. And they looked at him, they stared at him. Dogiteri muzima nawe. A real doctor like you, N'amashuri ari ku gatwe kawe. with the education you have, Urashobora kuba konvenki kurya munyagalilaya atize. can you be convinced by the Galilean who didn't even study Ari Mesiya. that he is the Messiah? Tivyo ntibibaho. That's not possible. Niho rero baca babona ati aka kajambo ducumise niko ntaco dufise tumwagiritse. And then they felt so much angry because of this very particular word he told them. Reka rero turondere ico tumwagiritse. And now they try to find some accusations. Ico gihe rero baca bagenda barondera umugore afashwe ari gusambana. And then they went and found a woman that was caught Baza in bamwikoreye n'imbere ya adultery, Yesu. and they brought him before Jesus. Aha rero niho umwe ari we wese abwirizwa gutahura ukuntu ibi bintu vyagenze. And then this is the context of what happened for this story. Bamaze kumushikana rero imbere ya Yesu. And then when they brought Niho the story woman rero before itangura. Jesus, that's the beginning of the story. Baramubaza bati wewe uvuga iki? Mose yatubwiye ko abantu bafashwe basambana tubicisha amabuye. And then they asked him, what do you say about such a case? Because in Mosaic law, in the law of Moses, such a woman is supposed to be stoned. Yesu yabishuye ijambo rimwe. Jesus answered them one word. Umuntu muri mwebwe azi ko yera atagira icaha. Anyone among you who is without sin, Abo wa mbere mu butora ibuye. let him be the first to stone Hanyuma rimutera. her. Iri jambo ryakorotse nk'ibombe. This word came to them as a bomb. Rimaze gukoroka. And then when it fell on them as a Bamwe bomb, bafise n'amabuye mu mifuko. they all had their stones in the Kuko pockets Yesu bamusanze mu rusengero. Nta mabuye yari mu rusengero. because Bayavanye hanze. they found Jesus in the synagogue. There was no stone in the synagogue. Obviously, these stones were picked up in the outside. Bari bayafise mu mufuko. So they had their stones in the pockets. Baza bamuherekeje ngira murabizi iyo bafashe umuntu. And Babikomeye hari iwacu mwarabibona. they came to him as a big group of people. Baza bavyina bavuza induru bamwe bambaye n'ivyatsi. They came dancing, jumping because they were so excited the woman is going to be stoned. Uwa mbere ariyumvira ati utagira icaha amutera ibuye. The first person meditate about this. Whosoever that doesn't have a sin should be the one to stone her. Mpwemu yera atangura kubagendera. And the Holy Spirit started ministering to them. Abantu batari bazi ivyo kwerekwa batangura kwerekwa. The people who had no revelations started having revelations. Atereka bucya. And they started thinking like, really? Itegeko rya mbere rivuga uko.
The first law in the Mosaic laws says this: erega riransinda. I am so guilty of this law. Irya kabiri The second law, riransinda. I'm so guilty to it. Agaca afata agashira mu giya ya reverse. And then they would reverse because Agaca acomoka. Uwundi ati they would run away. The second person erega jewe naraye ndabikoze would mw'ijoro nyene. start meditating on this. Bya bindi ndiko nagiriza umuntu naraye ndabikoze. And they say, the second person would say, the same adultery that I'm accusing the woman of, I have been doing it last night. Nawe agashira muri ya giya nyene. And then he would reverse and go. Bibiri ivuga ngo guhera ku mukuru. The Bible says, from the one who is older. Bavuga ngo n'abakuru bari abafarisayo n'abize abanyabwenge b'ivyanditswe bamenetse. Ba bishop. They were Pharisees, scribes, people who started the bishops. Babandi bakuru nyene ba bishop. All of the great people, the bishops. Nibo batanguye kugira gute kugenda. They were the first ones that started running away. Ikibabaje rero n'ababandi bari mu gitondo kwa Yesu mw'isinagoge. Ariko arabigisha nabo barirutse. Sadly, even the people that were in the synagogue in the morning when Jesus was teaching, they also ran away. Hacaba akantu keza rero. And something spectacular happened. Aho Yesu, when Jesus yasanze ari wenyene wa mugore, found himself with the woman that was accused. Aha niho hari ikintu ciza. This is where there is Hallelujah. An interesting. Iyo usigaye wenyene na Yesu niho hari ikintu ciza. When you stay alone with Christ, that's where there's something interesting. Aha turi mu rusengero turi benshi. We are all many in the church. Ariko umwe wese ari kumwe na Yesu. But everyone, each one of us is with Jesus. Yesu wiwe. He is Jesus or your personal Jesus. Umwe wese ari kumwe na Yesu wiwe. Everyone here is with his or personal Jesus. Na Yesu, if you are alone with your Jesus, that's the best moment. Uyu mugore, this woman, nta programme yari afise. Didn't have an agenda or program to go or to be with Jesus. Eka. Not at all. Ariko yahindiweyo. But she was kind of pushed towards Jesus. Acha yishikira imbere ya Yesu. And when she got before Jesus, asanga ni wenyene na Yesu. She found herself alone with Jesus. Uzi ico yararindiriye? What was she waiting? Do you know? Yararindiriye gupfa. Hallelujah. She was expecting. Mugabo ahuye n'umunyembabazi zidasanzwe. But she met the guy who is ultimate forgiver. Ndababaza akabazo kamwe gato. Can I ask you one simple question? Mbega muri runo rusengero hoba hariho umuntu atagira icyaha? In this church or in this team of the people that came to Jesus, is there somebody that's not sinful? Hoba hariho umuntu atagira icyaha? Is there anyone who is without a sin? Yes, of course. Ego mu by'ukuri. There was a Jesus who had no sin. Atagira icyaha na kimwe. Niwe yari aho hantu. Niwe yashobora gutora ibuye akaritera wa mugore. He would be the one to take a stone and throw at her. Niwe ashobora gutora ibuye akarigutera. He would be the one to take a stone and throw it at you or throw it at me. Kubera wewe nta cyaha afise. Because he is sinless. Hallelujah. Amen. Mugabo abantu bose babwirizwa gusohoka kuko Bibiliya ivuga ngo bose bakoze. Because the Bible says all of them had to go out because the Bible says that all have sinned. Icyari kubakiza cyonyine. What would help them or would benefit them kwari uko baza kwa Yesu. Was for them to come to Jesus kugira ngo abakize. So he can heal them. Ariko hari uyu mugore yasigaye. But there's only this woman who stayed there. Aca avagiriwe. And she left there forgiven. Hallelujah.
Amen. aca avagirira imbabazi. She left there forgiven. Ariko igitangaje, But what's so surprising, umugore ashobora gukora ibintu byinshi, the woman might do so many things, ariko yariko arasambana wenyene. but was she doing adultery her alone, or she was with a man? None yoba yarinde uwo muntu Who was this man? Who was batashatse no kuvuga? that they didn't even talk about? Numbura gwibishope gwibishope gwarabikoze. Maybe it was the bishop that was lying with her, Baca bahitamwo kubinyegeza. and then they decided to Shobora hide the kuba hari stone. umufarisayo. It might be that it was Bari the kumwe. Pharisee who was with her. Baca baravuga ati reka And they tubinyegeze. and they said, no, this is gonna be a secret. We're not gonna say this. Imana idufashe cyane. Ariko bazanye umuntu umwe. But they only brought one person. Ariko don't worry. Ariko, but ntimugire ingorane. Nta kibazo. Kubera yuko Because uyu munsi wari umunsi w'ujya mu mama. that day was Hallelujah. the woman's day. Uyu munsi wari umunsi w'ujya mu mama. Because that day was for Uyu that munsi woman. ushobora kuba ari umunsi wawe. And today it Wo might be guhura your na day Yesu. of meeting Jesus. Mugasigara muri babiri And gusa. you stay with Jesus, two of you. Imbabazi Forgiveness zikakuza. can come to you. Birashoboka ko waje ata porogaramu ufise. It is possible that you might have come here without any program Ukavuga today. ati ni Sunday reka ngende gusenga. And you say, today is a Ariko- Sunday, I have to go to church. Yesu akaba ashaka ko ari we muhura uyu munsi. But today it Nawe might be ugirirwa the izo day that mbabazi. Jesus wants to meet you and be forgiven. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mwiyumvire Think about this. aba bantu bari mu rusengero. These people that were in the synagogue, Aba bantu baje bazanye umugore ari mu cyaha. these people that brought the woman in the act of adultery Nabo bakisanga bari mu cyaha. and found themselves in sin. Bakaca bahitamwo guhunga aho imbabazi ziri. And they left the place of forgiveness. Iki nico kibazo abantu benshi dukunda ko. This is the major question, the major problem we people Iyo uri have. kuriyumvira hariho abantu muzinana. If you think in your life there are people you Hariho abo know, mwagendanye, hariho abo mwiganye. there are people you started together, there are people that have been in your circle, Ariko naho wovuga ubutumwa gute. but no matter how much you can preach, Naho bobona ko wahindutse gute. even though they can see how changed you have been, Bahitamwo gushiramwo yagiye. they would decide to reverse and go. Imana idufashe cyane. May God help us. Aba bantu These people, hakwegera umukiza instead of approaching or getting near to the Savior, kugira ngo bagirirwe imbabazi, for them to be forgiven, bahisemwo kugenda. they decided to run away from Jesus. Nawe uri ngaho uyu munsi. And you who is here today, Umukiza ni umwe. we have one Savior. Umunyembabazi ni We umwe. have one forgiver. Niwe yari hagati muri aba bantu atagira icyaha wenyine. He is the one that was among the team sinless. Niwe ari ngaho atagira icyaha wenyine. He is the one who is here and he is sinless. Ntitwigira abera. Let us not pretend to be so perfect. Bibiri tugira abera kuko twogejwe n'amaraso ya Kristo. The Bible Kandi says tugendera mu kwera kwa Kristo. that we are righteous because we've Ariko been made tuvuze righteous ngo by Christ ngo because we walk in the turabagororotsi blood kuko of Jesus. twitwara neza, If we say we are righteous because we are walking rightly, twaba turiko turabera. then we are lying to ourselves. Ariko hari umwe yari muri rino korana. But there is one person that was in this, Uyo ni Kristo. and that one was Jesus. Ahagarara yicara hagati yabo. He stood and sat with them, Ngo aba mu kwandika. and he wrote on the ground.
wo kwiyumvira ijambo ariko arandika. I wonder what was Jesus jotting down on the ground. Twosanga ariko arandika ati mwese murabatsindwa. I think he was writing that all of you are standing here are so sinful. Kubera yuko ngo babandanije kumubaza. Because they kept asking him. Nawe arabaraba. Ijisho ry'akagayo bari. And then he looked at them. Sibujya mwamuzanye muzi ko ari mwebwe muri right. And then he told them, do you think you brought this lady and you think you are the ones that are right standing? Mwibaza yuko mumeze neza imbere y'Imana kuko mwitwa abafarisayo canke abanyabwenge b'ivyanditswe. Do you think you are right and you have the right to bring this woman because you are scribes and you are Pharisees? Arababwira ijambo rimwe gusa. And he told them just one word. Murabatsindwa. You are all guilty. Iyo aje kubabwira ati murabatsindwa ntibari kuvyumva. If he were to tell them that they are guilty, they wouldn't understand them. Mugabo yabahaye ikibazo bonyene bariyishura. But he just gave them a question so they can answer themselves. Utagira icyaha muri mwebwe. He who is without a sin among you. Uca wiyishura. You can Uravye aho answer ugeza yourself. uca wiyishura. Depending on your Bo bari level, you bazi can ko kuba answer bafise yourself. amatitre bibagira bera. They knew because they have positions, it would make them righteous. Ariko But mwemu yera amaze kugenderera umwe wese, when the Holy Spirit visited each of these people, yisanze ari hanze. they found themselves outside of the mercy of Jesus. Uyu mumama This woman agaragara ariwe afukamye imbere y'umukiza. is seen to be the one kneeling before the Savior. Ahantu yashitse ata mupango yari afise. In the place where she didn't have a plan to be at, Ariko irotruva yisanga ari mu gakiza, ari mu mbabazi z'Imana zuzuye. but she found herself in the forgiveness, in the full mercy of Jesus. Yisanga She found herself aho agiye guhinduka uwera yari umunyabyaha ruhebwa. She found herself being righteous when she was already a very big sinner. Burya utarashika imbere ya Yesu, When you haven't come closer to Jesus, ntushobora kuronka imbabazi. you can't really be forgiven. Ubwirizwa bwa mbere gushika imbere ya Yesu. The first thing to do is to come near to Jesus. Umaze gushika imbere ya Yesu, After coming near to Jesus, ukamubwira ngo ndaguhaye ubugingo bwawe. and you tell him, I give you my life, I surrender my life. Nawe araza akakugumbira. And he comes and he Hallelujah. hugs you. Amen. Akakubwira ngo ibyaha byawe And he Amen. tells you your sins are forgiven. Hallelujah. Amen. Ibyaha byawe Your sins are forgiven. Imana idufashe. May God help us. Hallelujah. Amen. Yesu ni umunyembabazi zidasanzwe. Jesus is the ultimate forgiver. Nico gituma That's why igihe cyose turiho mu buzima bwacu, every time in our life we are living, kenshi twabayeho so often we have lived twama tugenda kwihana, going for repentance, twihana twongera twihana. repentance after repentance, Ariko but twasanze twafishe ubusa imbabazi Kristo yaduha. we found ourselves taking for granted the forgiveness Christ has given Kuko to igihe us. twaharigwa, Because when we were forgiven, twababariwe we ibyo were twakoze, forgiven of what we did. ibyo dukora, We were forgiven of n'ibyo what we do. tutokora. And we were Hallelujah. forgiven of what we do. Izi mbabazi ntizisanzwe. This forgiveness is not simple. Uyu mugabo ntasanzwe. This man is not a simple man. Bisaba ko tumwegeye.
we ought to come to him hanyuma tukitahura. and understand who we are. Tumaze kwitahura rero, After understanding who we are, ntitugira reverse, we don't reverse backwards. tumusaba imbabazi. We immediately ask for forgiveness. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Aba bantu iyo baje kuba ari abanyabwenge, These people, if they were to be so clever, canke iyo mba ndahari nk'umuvugabutumwa, if I were to be there as a preacher, nakubabwira nimunyaruke mugaruke, I would tell them, hey guys, reka come back. kugenda, Why are you running? You should come back. reka kwiruka, Don't run away. garuka. Come back. Fukama hamwe n'uyu muntu. Kneel down with these adulterous women. Fukama hamwe n'uyu mumama. Kneel down with this woman. Kubera ko gufukama hamwe n'uyu mumama, Because kneeling down with this woman, vyerekana ko watsinzwe, it shows that you are guilty waciye bugufi, and you are humbling yourself witeze ico Yesu akora. and you're expecting what Christ can do. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Urashobora kuvuga ati jewe ntabwo nsambana, You might say, I don't do ntabwo fornication, niba, I don't steal, ntabwo mbesha, I don't lie. ayo majambo ntabwo ndaha. That's not my business. Sawa, ni vyiza Yes, that's fine. kutabikora, If you don't do that, ariko ico nakubwira coco, but one nimba thing I udafise will Yesu tell nturi you, umugororotsi. if you don't have Jesus, you are not righteous. Nimba udafise Yesu nturi umugororotsi. If you don't have Jesus, you are not righteous. No gusaba ko uyu munsi I would ask you today ufukama hamwe n'ujya mama, that today you would kneel down with that woman kugira ngo uronke imbabazi zikwiye. so you can get full forgiveness. No gusaba ko uyu munsi I would ask you today wegera Yesu, to get near to Jesus kuko muri kumwe muri babiri. because you are only two. Ntiwibaze ngo uri kumwe n'umugore wawe ku ruhande, Don't think you are with your wife aside of you. afise uwundi mugabo yitwa Yesu. She has the man that's called Jesus. Ni babiri. They are only two. Nawe muri babiri na Yesu. And you are two with Jesus. Hasigaye ko wiyumviye. What is left is just to think or meditate. Ndamuhunga Do I run away from him canke turagumana? or I will stay with him? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Iki ni igihe cyo kwiyumvira. This is the time to think. Mbega iyo icaha kigutsinze, If you are guilty of a sin, wokora iki? what do you do in that case? Wogira iki? What would you do? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nimba wifuza imbabazi, If you really want the forgiveness, haguruka fukama imbere ya Yesu. you can stand and kneel down before Jesus. Yaje ngaha guhura nawe. He has come here to meet with Niba you. utari bwamwakira, If you haven't accepted him, uyu munsi yaje guhura nawe. today he has come to meet you. Uyu munsi yaje azanye imbabazi Today he has brought forgiveness kugira ngo azikugirire wewe. so he can forgive you. Kandi imbabazi ziwe And his forgiveness ntizizohera ejo is not going to finish ngo nuko tomorrow wasubiye kumesinga haba. because you have messed up again. Ko hari imbabazi twabayemwo zigera. There is forgiveness we've been living in, that forgiveness that can finish. Ugasanga bukeye
wirukanze kurondera abagufasha kubera ko imbabazi zahetse And ukeneye izindi nshasha. in the morning, you'd go and find some people to help you because you need new Imbabazi za forgiveness. Yesu zamaho. Haleluya. The Imbabazi za forgiveness of Yesu zamaho. Jesus is forevermore. Bahora batubwira ngo aracicaye ku ntebe imbabazi. They used to tell us that he's Nibaza yuko still nimba sitting at the tutiyumvira mercy yuko seat. ahaguruka akayivako, And I think if he doesn't move himself from the mercy seat, n'imbabazi ziwe zihoraho, and his forgiveness nazo endures nyene ntiziva forever, kuri iyo ntebe. and the forgiveness doesn't leave the mercy seat. Birashoboka ko woba wumva umengo nta mbabazi wagiriwe vy'ukuri, It is possible that you feel you haven't been forgiven, kuko nanje vyarigeze kuba binshikira. and this used to happen to me as well. Abashaka kwakira Yesu ndimwo, And they would baca say, bashaka if you want kwakira to Yesu receive ndimwo, Jesus, hirya y'ejo sinamwakiriye, reka n'umusubireyo and I ndamwakire. would feel I didn't receive him nicely, I would go back and receive him. Gushika ryari? Until when? Uyu munsi vyanse nakoze ibidakorwa. Today I have really messed up, Nkaja nirukanka and I would run and go kubera ko imbabazi zaheze ngiye kurondera izindi. because the forgiveness has finished. I'm going to Hirya y'ejo find nkaca other nsubira forgiveness. yinirutse kurondera izindi. And the next day I mess up, then I run and find the other forgiveness. Hari n'igihe uzosanga nibagiye n'icaha nakoze. Sometimes I can forget the sin Aba that I've bantu done. bihana iminsi yose, There are people who repent uza every gusanga day. uriko uravuga ngo uyu munsi sinatanze ikigira cumi. And you say, today I didn't give my Iyi ni tithe. Sunday n'ubundi Imana imbabariye kuko sinatanze ikigira cumi. And the next Sunday I didn't give my tithe. May God forgive me. Narabeshe. I lied. Inyuma y'iminsi itatu musubiye kwihana, narabeshe. After 3 days, the repentance again. I None ko lied. dushaka gukora iciza tukongera tukisanga. So if we want to do good work and then we find ourselves not able to do it, Tusanga twakoze bibi. and then we find ourselves Turabanyavya. evil, we are sinners. Nico gituma dukeneye Yesu. That's why we need Yesu Jesus. umunyembabazi That's zidasanzwe. why we Haleluya. need Jesus, Yesu the ultimate umunyembabazi forgiver. zidasanzwe. Jesus, the ultimate forgiver. Aha ndiko mvugana n'umuntu azikene. I'm talking to someone that needs this forgiveness. Uyu muntu akeneye imbabazi. This person that needs forgiveness, Hariho umunyembabazi ari kumwe nawe. there is a merciful forgiver that is with you. Uyo ntakwirukana. That one will not chase you away, Kuko n'aba bantu ntabwo yabirukanye. because even these Pharisees and scribes, he didn't Nibo chase them biyirukanye. away. They chased themselves away. Nibo bijanye. They ran away for themselves Kubera kumbure bamusuzugura kuko bamusumvye amashuri. because they despised Jesus because they were good scholars. Ariko kubabarirwa ntibiraba amashuri ufise. But being forgiven doesn't depend on your level of your education. Kubabarirwa ntabwo biraba ubutunzi ufise. Being forgiven doesn't have anything to do with the riches you have. Kuko igitangaje What is so surprising nuko wumva abakuru aribo batanguye gusohoka. is that these scribes and Pharisees are the first ones that ran away. Ko rimwe na rimwe hari igihe turaba abantu bari imbere yacu. Because sometimes we look at an example of those people in front of us Pastor naka, and you say, Pastor so and so, Bishop naka, Bishop so and so, Apotre naka. Apostle so and so. Erega nabo bashobora kuba bari ivyo batababariye. They can be or they can hold those positions, yet they are not forgiven. Arico gituma And that's why bagendesheje imigongo. they all moved backwards Bava imbere ya Yesu baraho. and they left Jesus and ran away.
wa wundi bariko barasuzugura The person that ni was wenye being n'imbabazi. despised Haleluya. is the one wa that wundi forgives. basuzugura ni wenye n'imbabazi. The one that was despised is the one that gives forgiveness. Uyu yarazingiriye. And he has forgiven me. Yarambabariye muntu w'Imana. He has forgiven me, brothers. Ntabwo nari mwiza. I wasn't good at all. Nta nico nari mfise. And I didn't have anything. Ariko umunsi nemera. But when I accepted, Mindigwa imbere yiwe. when I was pushed in front of him, Kandi nanje nta programme nari mfise. and I myself didn't have a program to go near Ariko to ivyo cross. nagenderamwo But all that I have been living in vyansugumiye kuba imbere yiwe. have pushed me to be near to him. Guhera uwo munsi amateka arahinduka. From that day, my story changed. Hari igihe Sometimes uba mu bintu ugaciribwa imanza n'abantu bose. you can be living and everyone might be judgmental towards you. Ugatangura kwibaza none je ni kubera iki? And you start wondering, why me? Haba hasigaye gufata ingingo. There is only Hallelujah. that time where you can decide. Hari abafata ingingo yo kwiyahura, There are some who decide to suicide themselves, ariko je nawe twafashe ingingo yo kuja imbere ya Yesu. but you and I have decided to Wa wundi go atagucira closer to Jesus. urubanza. The one who doesn't judge us, but gives us mercy. Wa wundi atabuye aba afise mu mufuko ryo kugutera. The one who doesn't have a stone in his pocket to stone at us, Ariko umufuko wiwe wuzuye imbabazi. but his pocket is rather full of forgiveness, Imbabazi zitarangira. endless forgiveness. Ariko imbabazi zihoraho.